Mu buhanuzi buheruka nababwiye yuko mbona mu mezi 18 hagiye kuba impinduka ku bihugu bitari bike. Impinduka ziraza guhera mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma ndabona ibindi bihugu bigera ku ndwi. Hanyuma igihugu cy'u Burundi amahanga yose ntihazoruhukira. Bimwe Yesu Kristo yavuga ati nibaza barushe n'abaremerewe ndabaruhura. Abantu bose bazoba barushe, bazoba bararemerewe n'isi niki. Ubwoko bw'abatunzi bose bamwisi nta kindi gihugu bazoja kuruhukiramwo, n'ubutunzi bwabo buzoba buri mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi niho hazoba hariho amabanki y'isi yose. Amategeko y'isi yose azobafatirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ngomba ndangirize kuri iki kintu kivuga giti: abantu mwumva runo rurimi n'abarundi ndiko ndabwira mwitegure. Nababwiye yuko kugeza muri 2026 abarundi mwese iyo muri baba bagiye bahunga, baba bagiye mu mahoro, baba bagira bose muzotezwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi kugeza muri 2026. Ikirenze ko muvyemere cyane mugombe mureke. Muri ayo mahanga Imana yari yasezeranye yuko jewe ahantu nzoba ariho hazoba amahoro. Kandi nubu niko isezerano riri, ahantu nzoba niho hazoba amahoro. Hanyuma abantu muri hanze maze kuvayo nzobibamenyesha, kubera Imana yansezeraniye yuko nije nkingiye amahanga yose. Agomba arangirize kuri kino kintu kivuga kiti none ntuvuga ko hashize Imana imbere. CNDD-FDD ntuvuga ko hashize Imana imbere. Cyumvikana ko ubuhanuzi bwose buje mu bwakira. Uwo warabivuze. Jewe narigeze kuvuga ngaha. Buriya jewe ko mbona sinemera ibintu byose, ariko mugabo sinshobora no gupinga ibintu byose. Niyo mpamvu ndabasangiza ubuhanuzi ubu na buriya. Ariko ntacyo mvuze. Buno buhanuzi nubwo uyu munsi genekerezo rya 14 kwezi kwa 12 mwaka w'2024. Mu minsi twakoranye ikiganiro n'uyu Nikora, uyu muhanuzi ahanurira ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Igituma ndabasangiza buno buhanuzi ni kubera iki? Ngo mwashize Imana imbere da. Byumvikana ko ibije byose mu byemera. Nimba mutaduhenda rero nibi ni mu byemere. Nimba muduhenda naho nta Mana mwashize imbere, ni mwabipinga natwe turabapinga. Barundi kazi aho muri mwese kwisi yose mu mpande zine z'isi, ndabaramukije amahoro atamwa n'umuremyi n'ijuru n'isi, eka nabashobora kumva runo rurimi ndiko ndakoresha mwese mugira amahoro. Kuri uno munsi uhoraho yongeye gusa kungirira ubuntu kandi aratugenderera. Hanyuma nafise ivyo yatumye kugira ngo mbwire ubwoko bwayo. Hanyuma no munsi kaba rigenekerezo canke itariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Hanyuma no munsi fise amajambo uhoraho yantumye mbwira ubwoko bwayo. Hanyuma kumazana sanzwe nitwa Imana Nikora, narahiriye kuba umwami mukuru no kumuhereje mukuru. Uno munsi rero ngomba ndababwire ido nido ivy'ubwami bw'uhoraho ingene buzoba bwubatse. Hanyuma muvyumvisha amatwi, mubirabisha amaso, mucunga umunwa wanyu, kubera ibintu ngomba ndababwire nibisiga bwenge ku bantu. Nta muntu numwe afise ubwenge bwo mwisi yovuga ngo yotahura cyangwa yoshaka kumenya n'ibyo ngomba kubabwira. Ngomba ndababwire ibisiga bwenge. Nababwiye muvyumvisha amatwi, mubirabisha amaso, mucunga ururimi. Ijambo ry'urufatiro riravuga riti: imbabazi z'Imana zizoba kuba, imbabazi z'Imana n'amahoro bizoba ku bantu bayo. Abantu mwabayeho mwumva ngo tuzoja mwijuru, tuzoja mwijuru, tuzoja mwijuru. Nicyo bituma nababwiye nti uno munsi ngomba ndababwire ibisiga bwenge. Mugabo ababigishije barabahenze. No munsi ngomba ndabisigure neza. Nuko rero ntarandiriye ngomba mvuge ibice bine. Bwa mbere ngomba mvuge ubuhanuzi, hanyuma ubugira kabiri ndavuga ibirango bizoba biranga igihugu cy'u Burundi, ico bisigura, insiguro zavyo.
hanyuma mu nyuma ndavuga ivy'amahanga, hanyuma mu nyuma ndaza gusigura intuzeye ubuhanuzi kubera Imana yabintumye kugira ndabibasigurira. Reka mpere ku buhanuzi rero. Imana yampishuriye irambwira iti bwira abantu uwo mwaka ugiye kuza, umwaka wa 2025 n'umwaka udasanzwe. Imana yantumye ku bantu bazi yuko bakora bitagororotse. Ati nakanya kanyuma ko kwihana, nibihane bahinduke. Na cyane cyane abicana, abakora ivy'Imana itagomba bose, abasuma, abaroga, abasambanyi, abakora ivy'Imana itagomba bose. Aka kanya nakanya kanyuma Imana itanze, abahinduka bahinduke. Kubera muri uwo mwaka ugiye gutangura ntibizokunda ko babaho. Ndasubiyemwo, muri uwo mwaka ugiye gutangura 2025 ntibizokunda ko babaho. Imana yantumye ngo ndababwire nti yuko haje kubaho ubwami bwayo, ubwami bw'uhoraho. Biri muri rya sengesho bama bavuga bati ntunze Yesu Kristo yigisha intumwa ati babajije ati tuzore dusenga ngo ikati muzore musenga dawa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirini nahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bibe kwisi no mu ijuru. Muriko muranyumva gahemwe, ivyo ushaka bibe kwisi no mu ijuru. Muri uwo mwaka ukurikira rero wa 2025 ibizoba bikorerwa mw'isi bizoba bisa n'ibikorerwa mu ijuru. Reka nenda babwire ndabatomoreye. Nama ndiko ndababwira nti n'ubwami bw'Imana, n'ubwami bw'Imana, n'ubwami bw'Imana. Yemwe buzoba ari ubwami bw'Imana n'ivy'ukuri. Mbere mwana agomba ndababwire niryo juru wumva Imana yasezeraniye abizera. Ndasubiyemwo, niryo juru Imana yasezeraniye abizera. Ico gihugu cy'u Burundi nico kizotangura. Urumva bimwe vyanditse muri Bibiliya yuko abera, murumviriza neza, bimwe vyanditse muri Bibiliya yuko abera bose bazohurira Isiyoni ku mugwa mukuru w'amahoro. Muriko muranyumviriza neza, murazi ko nama nabahanuriye ndababwira yuko Uburundi Imana yambariye yuko ari umugwa mukuru w'amahoro. Uburundi rero nibwo buzogenda bambe nibwo niho biza gutangurira, iryo juru niho riza gutangurira. Kubera intuzeye muhava mwiyambira nababwiye nti ndababwira ibisiga bwenge, niho ijuru riza gutangurira. Abongereza bobo nibo bakivuga neza, bavuga ngo a God you have in heaven and paradise. Ngo Imana ngo banabisigure mu Kirundi, ngo Imana ngo ngo ifise ngo ijuru, uravyumva, ngo ni paradizo. Ntago ndababwire bantu muri ko murankurikirana, isi ni isi y'abanyavyaha. Mwumvise ngo mwisi ni isi y'abanyavyaha. Isi yabayeho ku igihe Satani ahenze Adamu na Eva bakaca bacumura. Kuko na handi Imana yari yaremye ijuru na paradise ariyo Edeni. Munyuma rero Adamu amaze gucumura, ibintu vyari muri paradise ariyo Edeni Imana ikirabinyegeza. Igihe Imana ikihana Adamu na Eva, Eva akabwirwa yuko azohora vyara bigoranye, kandi iramwongerera ko n'ikindi gihano yuko buri kwezi azokwama babazwa akava amaraso. Kijya ni gihano c'Imana. Hanyuma nuzeye Adamu nawe Imana iramubwira iti uzorya urushe n'uruvyaro rwawe ruzorya rurushe. Yabaye inkurikizi y'icaha Adamu na Eva bakoze. Nuno musi rero nivyo tubaye nkugeza n'izi saha rero. Muga Imana yongera iravuga iti mu gihe c'imperuka, muranyumviriza neza, mu gihe c'imperuka nzokongera ngarukane intuzeye iparadizo canke Edeni. Urumva ivy'Imana yari yateguriye Adamu na Eva, ivy'Imana yari yateguriye abantu bayo, bobayeho neza mu mahoro banezerewe bahimbaza izina ry'uhoraho ijoro n'umutaga. Ndasubiyemwo mu buhanuzi buherukanye nabivuze. Ico gihe Imana yagenderera Adamu na Eva iminsi yose bakaganira imbona nkubone ngo saa 9 ku muhingamo.
ivyo rero biragiye gusubira kuzobaho rero. Imana igiye kuzosubira kururuka ibane n'abantu, abantu bagiye gusubira kugira umunezero urumva wo mwijuru. Ndasubiyemwo bantu mwe bahenza abantu yuko abantu bazoja mwijuru, ndasubiyemwo. Imana nizokururuka haleluya. Imana nizokururuka ikabana n'abantu. Mu nyuma ivyo yasezeraniye abantu byose, ivyo yasezeraniye abantu byose, ivyo yari yasezeraniye abantu ba mbere bagacumura, mu nyuma rero Imana yongera isubire ibitange uko yari yarabisezeranye. Bo inuzeye jewe nababwiye nti ngoma ndababwira ibisiga bw'ingo no munsi. Jewe nije nababwiye yuko Imana yanyeretse urubibe rwa Edeni, Edeni hose ahihera nahiherera. Igihe kirageze Imana yabimbariye ndabibabwire. Edeni abantu muzikari muri Afrika gusa, oya. Ni haniniya. Na Afrika si yose. Oyaye. Hariho igice cha Afrika kininiya, mbwa Afrika hasigara agapande gatoyi. Hanyuma hakabaho n'igice cha Aziya, naho nyene si cyose. Hakabaho n'igice cha Australia, naho nyene si hose. Mu nyuma hakabaho n'igice cyo muri Europe, naho nyene kandi si hose. Ikirengeje ko rero nababwiye yuko aho hantu hose urubibe aho ruca Imana yaramaze kwanyereka. Ikirengeye ngaho aho hantu hose ndabadondaguriye, ndamaze kwakandagira, ndamaze kwahonyoza ikirenge. Aho urubibe rwa Edeni ruca ndamaze kwakandagiza ikirenge ciwanje. Hanyuma aho hantu hose ndabadondaguriye hazohera mu gihugu cy'u Burundi. Reka ngomba ntandukire inuzeye, reka mbanze mvuge ibirango by'igihugu cy'u Burundi. Murabona intuze Imana yampishuriye ngo ndababwire ikirango cy'igihugu cy'u Burundi. Kijya kiri ku nkofero y'abasirikare canke ku kidodo. Kiriko muranyumviriza, aho ngomba ndabisigure neza. Kiriko icivugo kivuga giti ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Ico kirango kizoguma kimeze uko nyene. Imana yambwiye iti ndabasigurire ati ntibiraba bigiye kuzoza bibe mu minsi iri imbere. Abantu barabivuga ntavyo bazi. Bigiye kuba mu minsi iri imbere. Urumva ubumwe, Imana yambwiye ndabibasigurire, ubumwe mu buhanuzi buheruka nababwiye ko Imana yambwiye yuko yo yari urukundo. Ubumwe n'urukundo. Urumva abantu bose bajya hamwe bakagira ubumwe. Iyo abantu bafise ubumwe bagira urukundo. Aho Imana bisigura ni presence. Urumva ni presence ni cyariho cy'Imana. Okay, ni cyariho cy'Imana. Urumva ni jambo risigura Imana kuba Imana kuba iriho. Urumva ubwo bumwe n'urukundo ni jambo risigura Imana yambwiye kibasigurire, ni jambo risigura ko Imana iriho. Niko Imana yambwiye kibasigurire. Hanyuma ibikorwa mu Burundi abantu benshi ntibariko barakora. Iyo bakoze bakora umwanya mutoyi bakaca biruhukira. Iyo rero abantu mu minsi bagiye kuzokora, hazoba hari ibikorwa kweri. Hanyuma rero abantu urumva nibagira ubumwe, ibikorwa mwico giha cyakurikira rero amajambere. Ivyo bintu rero byose ntibiraba rero. Ubumwe, ibikorwa, amajambere. Kubera iki ndababwiye ko bitarabaho? Uburundi bwazingamishwe n'amacakubiri. Urumva nta bumwe mwigeze mugira. Urumva iyo abantu batagize ubumwe mwamira mu ntambara ziki niki, ntimuca muronka umwanya wo gukora kubera mwamira guhunga. Cyo tuma ndababwiye ko bitaraba. Hanyuma rero iyo abantu bamira guhunga, urumva nta bikorwa biba byakozwe, nta majambere aheza kahaba. Nikimenya biragaragara igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyanyuma kikenye kwisi.
Cyo rero ndababwira ko bitaraba, ivyo bigiye kuzoba rero mu minsi iri imbere. Ibyo Imana yambwiye rero ndabibasigurire, ico kirango kizoguma uko Imana yambwiye iti ayo majambo arahimbaye, ati ababivuze bwari ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni jambo risigura ibintu bivugwa bikamara igihe kirekire cyane gose bitaraba, muga mu nyuma bikazoba, nivyo bita ubuhanuzi. Ikindi kintu Imana yambwiye sigure ku gihugu cy'u Burundi, cy'ikirango kiranga igihugu cy'u Burundi ni darapo y'igihugu cy'u Burundi. Idarapo y'igihugu cy'u Burundi ifise inyenyeri zitatu. Izo nyenyeri zitatu abantu biziziwe n'amacakubiri bazitiririye ubwoko ngo abahutu, abatutsi n'abatwa. Oya siko biri yemwe, siko biri. Oya siko biri. Imana yanyankiye siko biri nta na gatoyi. Yambwiye ati genda ubwira abarundi iyo drapo ifise indi siguro mwege mutazi, abantu mutaza bisi mutazi. Izo ntuzeye izo nyenyeri zibiri ziri munsi zihagarariye amahanga yose. Mwiko muranyumviriza, izo nyenyeri ziri munsi zihagarariye amahanga y'umunsi, urumva ni presence y'amahanga yose. Hanyuma iyo nyenyeri iri hejuru n'u Burundi buri hejuru y'amahanga, kuko Burundi nibwo buzoba buri kwisonga y'ibindi bihugu byose mw'isi. Narabwiye yuko u Burundi azoba ari umugwa mukuru w'amahoro. Nkuko ufata ntuzeye Burundi na kapitale Bujumbura, bazi ko nubwo bava Gitega ariyo kapitale, mugabo Bujumbura niyo yarizwe kari kapitale, no biragaragara kari yo kapitale, uravyumva. Rero urumva rero ni nkuko rero igihugu cy'u Burundi no kigereranya na Bujumbura ku bindi bihugu byose, azoba ari umugwa mukuru, urumva kapitale. Nuko ivyo birango rero nivyo rero Imana yambwiye ndabasigurire. Hanyuma ikigira gatatu ngomba sigure ku mahanga. Nababwiye nti mwihanga no munsi ndababwira ibisiga bwenge gusa. Mu buhanuzi buheruka nababwiye yuko mbona mu mezi 18 hagiye kuba impinduka ku bihugu bitari bike. Ivyo bintu nyine ariko ndabasigurira, impinduka ziraza guhera mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma ndabona ibindi bihugu bigera ku ndwi. Byose biraza kuba ibihugu 8 bigize impinduka, kandi ivyo bihugu 8 nivyo bizobanza kuba igihugu kimwe. Hanyuma ibihugu vya Afrika byose bikurikire, hanyuma mu nyuma amahanga yose akurikire. Nta uzopinga, nta uzoharira, kubera niko bizotegezwa kugenda. Imana irambwira iti mwana wanje nikora, genda ubabwire hagiye kubaho ubwami bw'amahoro, kandi hazokora ububasha bukomeye. Nama niko ndababwira nti ntawo kora ikintu na kimwe ntibazonsinda, ntibizoshoboka. Nahishuriwe ivyo bintu mu nyuma, nafashe umwanya wo gusenga ukomeye cyane gose, ndavuga Mana umbwiye amajambo akomeye cyane gose, none bino bintu nasenze kuvugisha ukuri. Nafashe umwanya muremure, mu nyuma Imana irampishurira inyereka ati aya majambo yose ati bizoba mw'isi si bishasha, byarabaye mw'isi. Inyereka ahantu biri, inyereka n'umuhanuzi yabihanuye, amazi imyaka n'ibihumbi byarahanuwe. Nabiravye nakomye amashi natwenze nitereye hejuru. Imana irambwira iti mwana wanje nikora, ati naguhaye ububasha kwisi mwijuru no kwisi, ati ni kuzimu. Ati umviriza ndakubwire, genda ubibwira abantu. Ati abamarayika mwijuru bazokufukamira, ati abantu mwisi bazokubaha, ati n'amashetani y'ikuzimu azogukorera. Urumva ivyo bintu?
Imana irambwira iti amasezerano Imana yambwiye yibigiye kuzoba mu gihugu cy'u Burundi ndabibadondaguriye byo ntwara umwanya muremure n'amatwi yoziba. Imana iravuga iti genda ubabwire ikintu kimwe cyonyene gusa, ati uko Salomo umuhungu wa Dawidi yarameze ububasha ivyo yakoze byose byavuye mu ijuru kandi ntiyigishijwe n'abana b'abantu, byose ibintu Salomo yakoze byose ububasha bwavuye mu ijuru. Imana irambwira iti wewe ndakugereye, genda ivyo nahaye Salomo wewe nzobiguha ndabigwijije inshuro zibiri, ku gatwe kiwawe no ku gihugu. Abo uzobwira bakumva bazobaho, abo uzobwira ntibumve ivyo uri kuravuga abo bantu bose bazopfa. Mu byumva uko nyene, ati genda ubwira abantu uko byari biri kera aho hambere ku gihe cya Mose niko bizoba biri. Abantu bazoba bubaha Imana kujya ku gihe cyo kwa Mose, hazoba hariho amahoro y'ikirenga. Imana irambwira iti nibarire abarundi bihanagure n'ibihugu byose bikikuje igihugu cy'u Burundi, amagorwa barimwo agiye kurangira. Imana irambarira iti nikora genda ubwira ubwoko bwanje ati ubukoroni n'ubucakara bwose bwahabaye birahagaze ku Burundi na Afrika yose. Ati Imana ibisize kwiherezo, ati kandi ndaguhaye ububasha kwisi no mwijuru uzobishitsa. Nagomba ndababwire isi isigura ni presence ya Satani, isi isigura ivyaha. Nababwiye yuko Imana ikirema yaremye ijuru ni paradizo ariyo Eden. Ibintu biragiye kuzogaruka rero, barundi kazi nabakikuje u Burundi murire mwihanagure, kubera mu Burundi je nico gihugu ndiko ndabona neza na neza nta mukene, ndabasubiriyemwo nta mukene azoba mu gihugu cy'u Burundi, nta numwe mubimenye neza. Hazokora ububasha buvuye mu ijuru, ndasubiyemwo nta mukene azobaho. Mugabo munyumvirize neza, ntimuzave mwiyumvira ngo muzorya mwicaye. Oya na Adamu Imana yari yamuhaye ibimera n'itongo n'ibitungano. Urumva vyumvikana yuko na Adamu yategezwa gukurikirana ivyo bintu Imana yamuhaye iminsi yose, ngo kugicamunsi saa 9 niho yaza kuganira n'Imana avuye kuraba ivyo Imana yamuhaye. N'abarundi rero muzohora mukora guhera mu gatondo kugeza saa 9. Imana yabimbariye, nzobabwira ingene bipanze. Mfise amasezerano menshi ndasubiyemwo y'ivyo Imana yasezeraniye igihugu cy'u Burundi. Amasezerano Imana yari yasezeraniye Adamu na Eva, nta musi numwe Imana itagombye gutanga ayo masezerano. Mugabo abantu bose Imana yagerageje kugira ngo ibaha ayo masezerano yaragoye gushikako, bose byarabananiye. Nta musi numwe Imana itigeze kuba igomba gutanga ayo masezerano, abo yaha bose byarabananiye, kubera ni rya jambo rivuga yuko abazoja kwa Shetani inzira yagutse cyane gose, mugabo abazoja mwijuru kuhoraho inzira ipfunganye irimwe amahwa n'amatovu. Ndababwiye bantumwe, narabasiguriye ndababwira yuko iryo sezerano ego ni igihugu kubera mvuka mu gihugu cy'u Burundi, mugabo rihabwa umuntu. Kujya Yakobo ariwe yahawe isezerano, kujya Aburahamu ariwe yahawe isezerano. Urumva Imana irahezagira igihugu canke ikintu, mugabo byabanje guca ku muntu ikagira ubishikanye. Nkuko nuzeye ubutunzi bwaje mu gihugu kwa igihe Salomo yari karagira, mugabo byose byaciye kuri Salomo. Urumva rero hagiye kubaho Yerusalemu nsha, umugwa mukuru w'amahoro Isiyoni niho bizoba biri.
iyo Siyoni nzoyibereka hiri, Yerusalemu nzoyibereka hiri, kandi muzobibonesha amaso. Ibi banditse muri Bibiliya vyanditswe n'abisi kugira ngo bazimize abantu. Hanyuma bo mwigira ngo nabakozi b'Imana, abo bantu bagiye kugira ivyago bose atanumwe avuyemwo, kubera ndasubiyemwo biyambitse amakanzu yera arabakozi ba Satani. Ndasubiyemwo nibategure, nari narabategujije nibategure ivyo bazokora, bagura amatongo yabo, bubake n'amazu yabo, ibintu bigiye guhinduka. Ndabibabwire neza mu vyumve neza, ntimave musura kwibwira nk'ivyo ntababwiye. Abantu bumvise mvuze ngo abantu biyambitse amakanzu yera bibaza ngo navuze abayisilamu. Oyaye, abantu isoko ry'amabi yose n'abasenyeri n'abapatiri nibo bazanye ivyago mw'isi. Mu buntu menga n'abagororotsi n'abakozi ba Satani kweri kweri, basenga imizimu, babimenye neza basenga imizimu. Abo bantu rero niyo nkomoko y'amadini yose. Amadini yose mwumva ari mw'isi yose yamuka ku Baroma. Nta ciza na kimwe bafitiye isi, nta na gitoyi. Bemeye kwicara ku kinyoma imyaka ibihumbi n'ibihumbi ngo nabakozi b'Imana, kumbe nabakozi ba Satani. Ibintu vy'ivyago vyose bibera mw'isi, intambara z'ubwoko bwose zibera mw'isi, nibo baziteguye. Ubucakara n'ubukoroni bwose buri mw'isi nibo babiteguye. Babimenye neza rero, ivyo bintu biragiye guhagarara. Imana yambwiye iti ndababwire ivyanditse muri Bibiliya yuko igihe kizoza intambwe ikaryamana n'ishuri, inuzeye intama ikaryamana n'imfyisi, umwana agakina n'umwana w'intambwe, eka umwana agakora n'umukanwa k'inzoka. Bibiliya yanditse ku buryo bunyegeje ku bantu badashobora gutahura. Abo bantu bavugwa nabo bantu bigira kara abakozi b'Imana, bakambara izera, bakabereka ko bariko barakora ibigororotse, kumbe bariko barakora ibisumbirije ivy'ivyo bikoko bariko barasigura muri Bibiliya. Ivyo bintu rero biragiye gushigwa ko iherezo, nta mwanya usigaye bigahinduka. Abo bantu rero nibo babaye abakozi ba Satani, nibo bari batwaye isi. Isi rero iragiye kuva mu minwe ya Satani, mu nyuma ije mu minwe y'abakozi b'Imana vy'ukuri. Mu nyuma rero abantu bibereyeho nk'ababa mwijuru. Ijambo rivuga riti ivyo ushaka bibe kw'isi no mwijuru. Urumva ivyo uhoraho ashaka bibe kw'isi no mwijuru. Urumva ivyo Imana igomba ko biba mwijuru byongera bibe mw'isi. Iyi si rero ndasubiyemwo, abanyabyaha babe baritegura ngo icyo gihe ngo intambwe zizosubira kurisha ivyatsi. Ho, murumviriza neza, ngo intambwe zizosubira kurisha ivyatsi. Murazi ko intambwe itarya ivyatsi, murazi ko intambwe iginyama. Ijambo riravuga riti intambwe zizosubira kurisha ivyatsi. Murumva yuko ayo majambo ari amajambo atoroshe. Hanyuma ngo isi n'ijuru bizohera, ngo mugabo ijambo ryayo ntirizohera. Aya majambo niko ndababwira. Imana yambariye yuko abayumva bakayasuzugura maze igihe kirekire. Ndiko ndavuga ubuhanuzi budasanzwe. Iki ni canke abantu barategura ngo kungwanya kugira iki. Ndababona ndasubiyemwo ntibazonshobora. Bantu mwe mvugisha ububasha bumwe butagira uko bungana. Abantu muzi ngo Yesu Kristo bazokururuka. Oyaye, hazoba hariko harakora ububasha bw'Imana Data rurema. Sivyo byonyene gusa rero, n'ububasha bw'umwana na mpwemu yera. Ivyo bintu bitatu vyose biri kuri jewe. Umva ntushaka kugwana n'Imana mwana, ugwane n'Imana mwana na mpwemu yera, ntibikunda, ntiworonka utoborera, ntivyokunda. Ni jambo rivuga riti abantu banje nubwo isuri yosuriranya nzobacishamwe, nzobajabutsa. Ati nubwo azo ari mu itanure ry'umuriro nzobarenganya. Umva nta kintu bokora kingaha munsi y'iri juru bokora kikangira ko ububasha ntivyokunda.
ntivyo ukunda bantu mwe muvyumve muvyemere canke mugombe mwe hazoba hariko harakora ububasha bw'Imana buvuye mu ijuru ukunyere mubona ariko ndababwira ibisiga bwenge hazoba hariko harakora ububasha butagira uko bungana nta muntu wo ngaha muri ino si akoresha ububasha bwo muri ino si yobangwa agomba ngo agire canke angira ko na kimwe ntivyo ukunda ivyo yoba ariko arakora byose yoba ariko aratakaza umwanya muze mubireke muzopfa muhone ikirengejeko Imana yambwiye iti mwana wanje ndakurungitse genda ukuri cyaha mwese ndasubiyemwo bantu mwe muvyumve igihe kirageze mwitegura abakora ibyaha mubireke kuko nta munyavyaha azobaho ivyo bintu sindabivuze no munsi cyangwa kabiri ndasubiyemwo ndabivuze nshimitse nta munyavyaha azobaho hanyuma barundi mubimenye ubwoko bw'ubucakara n'ubukoroni bwose bugiye guhagarara mu gihe kitarambiranye hanyuma mbandanye ubuhanuzi nta muntu numwe azi ingene ubwo Burundi buzokubakwa nubwo muzoraramo Burundi narababwiye hari abahora bambaza ngo none ngo tubwire muhanuzi ngo ahantu ngo hazokubakwa gusumba handi no Uburundi bwose ukumubona Bujumbura bayubatse yose nababwiye Burundi azoba n'umugwa mukuru w'amahoro Uburundi buzoba bwubatse bwose aba diaspora bavyumve narababwiye nti ababishoboye muguri ibibanza n'amatongo mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma murabisuzugura bantumwe umuntu uwari we wese azoba yifuza mu gihugu cy'u Burundi kandi kwaronka bizoba bigoye cyane gose no wabwira bariko murahagurisha muriko murahomba muzosigara muhifuza mutakiharonka hanyuma Wabanda wabwira ubundi buhanuzi budasanzwe muyicare mubizi nagumye niko ndababwira nti abantu muri mu mahanga mu bihugu bitandukanye mwitegure dutahe mukibaza ngo niko ndababwira ibintu byo gufyinata oyaye jewe Imana isi yose ndayibona yose ukwibingana yose jewe kuba ndi muri ano mahanga Imana yarinzanye nje kwiga mbega isi amahanga yubatse gute mbega ubwami butwara neza amategeko abameze gute ibintu biba bimeze gute iki niki nagomba ndababwire ndi mu gihugu cy'ubwami cyubatse ku rugero rumwe rutagira uko rungana amabarabara amazu iki amategeko imibereho y'abantu iki niki ivyo nivyo Imana yari yantumye kugira ngo ngende kwiga mbega ubucuruzi bukorwa gute mbega amashirahamwe ateye imbere ameze gute ibiki nibiki ububasha bwose bwo mwisi bwose nagiye kuburahura nize mu mpande zine narigishijwe n'Imana ubwayo ndigishwa n'abamarayika ndigishwa n'abantu ngaha mwisi ndigishwa n'isi ubwayo ivyo bintu byose ndabigendana hanyuma ingene Uburundi buzoba bwubatse narababwiye yuko Uburundi buzoba ari ubwa mbere Dubai izozuvugira kabiri n'ubutunzi kwisi yose Uburundi buzoba ari ubwa mbere ibindi bihugu byose bizoza bikurikira mu nyuma hanyuma Uburundi twebwe Uburundi nta deni buzohora busaba bwo buzohora butanga amadeni mu bindi bihugu nababwiye abarundi ndazi mumerewe nabi kugeza zino saha ni murire mwihanagure ikiringo gisigaye ni gitoyi cyane gose hanyuma ingene Burundi buzokubakwa n'abazobwubaka iyo bazozanana ibihugu bazozananamwo vyose hari ibihugu byinshi bizigiye uzogira ingorane mugabo aho bazozanana Imana izohakingira ni mu bihugu bitandukanye hari abazova mu Barabu hari abazova mu ntuze mu Bashinwa hari n'abazova mu bazungu abo bazoba baje kubaka igihugu cy'u Burundi hanyuma igihugu cy'u Burundi amahanga yose ni hazoruhukira bimwe Yesu Kristo yavuga ati nibaza barushe n'abaremerewe ndabaruhura abantu bose bazoba barushe bazoba bararemerewe n'isi niki ubwoko bw'abatunzi bose bamwisi nta kindi gihugu bazoja kuruhukiramwo n'ubutunzi bwabo buzoba buri mu gihugu cy'u Burundi mu Burundi niho hazoba hariho amabanki y'isi yose amategeko y'isi yose azobafatirwa mu gihugu cy'u Burundi ngomba ndangirize kuri iki kintu kivuga giti abantu mwumva runo rurimi n'abarundi ndiko ndabwira mwitegure
nababwiye yuko kugeza muri 2026 abarundi mwesi iyo muri baba bagiye bahunga baba bagiye mu mahoro baba bagira bose muzotegezwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi kugeza muri 2026 ikirenze ko mu vyemere cyane mugombe mureke muri ayo mahanga Imana yari yasezeranye yuko jewe ahantu nzoba ariho hazoba amahoro kandi nubu niko isezerano riri ahantu nzoba niho hazoba amahoro hanyuma abantu muri hanze maze kuvayo nzobibamenyesha kubera Imana yansezeraniye yuko nije nkingiye amahanga yose hariho imiyaga nibihuhusi bigiye kuzoza mvuyeho amahanga yose azoca bomoka yose mwumvise ngo ndasubiye mu gihugu cy'u Burundi amahanga azobomoka yose abazoba barasigaye inyuma bazobitegurira gupfa nta bindi kuko imbere yuko ubwami bw'Imana buzohagarara neza Imana izobanza gusenyura ubwami bwa Satani ibi bihugu byose bikomakomeye byose mwumva ngo ni JDC JVN iki byose bizobanza gusenyuka byose mu nyuma abantu bazopfa bazohona aba nababwiye azoba intambara igira gatatu y'isi yose n'ivyoherezo bimwe bitagira uko bingana abantu bazopfa bazohona Imana igomba itegure mu gihugu cy'u Burundi nico gihugu kizotangura hanyuma abantu bose atazokwemera kuyoboka ubwo bwami bw'Imana ivyo bihugu byose bizokwamira mu vyago by'urudahera by'iminsi yose kugeza bumvise amategeko y'uhoraho bakagira ku mategeko y'uhoraho bagakora ivyo Imana igomba aho bazobona kuronka agahengwe sagahengwe bazoborokoka ataraho bazoronka ibihano bimwe bitagira uko bingana kandi abantu bazopfa ku rugero rumwe bitagira uko rungana isi rero mu nyuma amahoro azogenda randaranda buke mu nyuma amahoro atirakwire kw'isi yose ko niko ibintu bigiye kugenda mu nyuma abantu bose rero babeho mu mahoro mugabo inyanduruko byahereye mu gihugu cy'u Burundi hanyuma ibihugu by'amahanga bimwe rero mwama mwumva ngo ubutumwa bwiza buzosubira gukwira kw'isi abantu rero bazosubira kugenda bavuye mu gihugu cy'u Burundi bubaha Imana bakunda Imana bakora ivyo Imana igomba mu nyuma rero bazosubira kurandaranda bongere bagende bakwire kw'isi yose bavuye mu gihugu cy'u Burundi ibintu rero bipanze uko kandi nta uhinduramwo kintu na kimwe nagoma ndababwira hari abantu benshi mbona yuko bifuza kungirira nabi Imana ivuga iti hako yobura abantu baba mwisi bose nababwiye ayo masezerano Imana yagombye kuyatanga kuva Adamu na Eva bakiheza gukora icaha umuntu wa mbere yashoboye kubaha ivyo Imana igomba yabaye Enoki Imana imuhishurira itanguriro ry'isi ni kurangira kw'isi Enoki aravyitegurira Imana iramubwira iti oya igihe cyavyo nikiragera Imana yarongera yongera umugisha uwo bita Nimurodi oya bihera kuri Burahamu mu nyuma Imana yamusezeraniye Imana imubwira imujyane mu kindi gihugu kugira ngo imusezeranire imuhe uwo mugisha mu nyuma imubwira agende wenyene mu nyuma cyagenda twaye umugore nabo bavukana na base n'abanyina bituma isezerano tarishikako mu nyuma Imana yasubira mugenderera umugisha hari ivyo Imana yamubwiye acungera mu nyuma arasinzira mu nyuma isezerano riba riramucitse Imana yamubwira iti ivyo nagusezerana nzobiguhereza mugabo uruvyaro rwawe ruzoshwiragira hama harakurikiye Nimurodi aca yigereranya n'Imana imusize hejuru mu nyuma vyagiye bikurikirana nuzeye igihe no kugihe ca Adamu igihe nuzeye yishemwe wabo Abeli aho umugisha wagiye usubira inyuma iki niki intumwa nyinshi abantu Imana yagiye ituma bose bagiye bakora ibitagororotse Salomo Imana yaramubwiye igomba kumuhira isezerano igombye kumuhira isezerano mu nyuma imwemerera ibintu biri mw'isi vyose imwemerera kurongora abagore bose yifuza mugabo iramushiramwe ikintu adashobora gukora ntazarongora umugore w'abanyamahanga mugabo biramunanira aza kurangiza arongoye umugore w'umunyamahanga isezerano ryagumye rigenda uko Imana yagumye irungika abantu bose bagumye bakora ivyo Imana itagomba mu nyuma isezerano kaca riguma rihagarara
iryo sezerano kugira ngo rishikirwe ni isezerano rigoye cyane gose. Urumva ni rya jambo rivuga yuko inzira ijya kwa satani yagutse, inzira ijya ku Mana nayo iri ifunganye kandi rimwe amahwa n'amatovu. Uravyumva? Nukuri ndababwije ukuri bantu mwe kugira ngo iryo sezerano rishike, hariho abantu mu vyumva mu kumva umenga biroroshe, riraruhije ku rugero umwe tagira uko rungana. Aya majambo yose nababwiye bantu mwe, aya majambo yose nababwiye mwibaza ngo ndiko ndayakura mu mutwe. Oyaye, oya siniko ndayakura mu mutwe. Imana yamishuriye naho biri, nabisomye, nasubiyemwo, natanze, nitereye hejuru. Namwe no babwira neza na neza ingene Burundi buzobwubatse. Nukuri umurundi wese ahari hose yo kwishima, birashimishije. Nukuri mutangure kunezerwa, abarundi mugiye kuba abantu bicitegererezo kwisi yose. Mu Burundi nta musuma azohaba, mu Burundi nta mubesha azohaba, mu Burundi nta muroza azohaba, mu Burundi nta muntu akora icyaha icyo cyose azohaba. Hazoba abantu abo twita abera gusa, abantu bakora ibigororotse gusa. Abakora ibyaha bose bazopfa, bose bazohona, bose babimenye bazopfa. Nta vyamoko, nta vyiki. Mwese idini rizoba ari rimwe, kwemera kumwe nkuko byari ku gihe cya Yesu Kristo ku ntumwa, ngo bose biyumvira kumwe, bose bari bafise urukundo rumwe. Iki nikimenyamenya Imana ni imwe. None ubwo buhojongo bw'amadini ariyo nyanduruko y'inzankano mubikorera iki? Rabugwa ngo ruri hagati ya Katolika n'Abayisilamu, murabugwa ngo ruri hagati y'Abapentekoti n'Abakatolika, murabugwa ngo ruri hagati y'Abadiventiste n'abandi bantu bose. Mwumvirize ivyo bintu. None kuri ko Imana yabatumye. None cyo gihe ngo umwami azoba ari umwe, umwungere umwe, umukuku umwe, bose bazoba bumva kumwe. Hanyuma ubwami bwahabayeho bwose bwabayeho ari ubwami bukandamiza abandi bantu, ubwami bugendera ku ntugu z'abandi bantu, ubwami bugendera ku mitwe y'abandi bantu. Oya, ubwo bwami bwobwo Imana izohindura ibintu. Ngo ibiri byari hasi izobihindura. Imana yambwiye iti izogaranzura amajuru, hanyuma ivyari hasi ibishire hejuru, ivyari hejuru ibishire munsi. Ubwo bwami nibwo buzoba bureruye abantu. Ubwambere ubwami bwahora bugira ku ntugu z'abantu, ubwami bwahora bugira ku mitwe y'abantu. Mu nyuma ubu bizohinduka, umwami niwe azoba yikoreye. Abantu bazogendagendera ku rutugu rw'umwami, abantu bazogendagendera ku mutwe w'umwami. Bazoba banezerewe. Hanyuma kuzoba ari kuririmba no guhimbaza Imana. Igihe cyo gusenga kizoba kirangiye. Urumva, kuzoba ari kuririmba no guhimbaza Imana gusa. Ntavyo gusaba ngo dawa twese uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi kiniki. Oya, Imana izoshungurura umugisha. Imana izoba, urumva, hazoba hari ibintu. Imana izobibana n'abantu. Buri kintu cyose kizoba gikorwa cyose Imana izoba yiyerekana ku munsi. Igikorwa kizoba gikenewe cyose Imana izobigihishura ku munsi. Uko niko ibintu bigiye kuzogenda. Azoba ari umunezero, kandi uwo munezero uzoba ibihe bidashira. Uwo munezero uzobaho ibihe bidashira. Aya majambo yose ndababwiye bantu mwe, ni ayi munezero. Ni muyarabe muri Esaya, byarahishuwe. Iyo nibutse yuko ubwo bwami bugiye kuzobaho bwahishuwe ku gihe cya Esaya, bwahishuwe ku gihe cya Yesu Kristo. Intumwa zose zanditse mu bitabo zahishuye. Mu nyuma nkibuka yuko ivyo bintu agiye kuzobishikana. Ndasubiyemo bantu mwe, ivyo bintu kandi giye kuzobishikana. Bantu mwe mwiyumvire namwe mwishire mu kibanza ciwanje. Ndababwiye iyo niko ndasenga mporangira umunezero ngasanga no kurira ndiko ndarira. Mu vyumve mu bimenye. Iyo ndavyibutse urumva nsanga ndiko ndarira iyo niko ndasenga. Mwumve namwe ca wimvira ibintu kuva ba Yesaya bahanuye, umwana w'Imana akaza gahanura, abantu bose ba Daniel, ba Yoweri, bande ba Ezekiel, kiniki Bibiliya yose kabikira avuga ibintu vy'i Burundi gusa. Kuva kwitangurira kugeza kwiherezo ikabikira avuga ibintu vy'i Burundi gusa. Iyo ndavyibutse urumva umuntu agiriwe amahirwe yo kuzoba uwo mwami. Abantu intambara z'isi yose zagiye zuba mw'isi zose bagwanira ubwo bwami, mu nyuma bukaba bugomba kuronka umuntu mutoyi nka jewe. Ndababwiye bantu mwe, ndasubiyemo, bukaba bugomba guhabwa umuntu mutoyi nka jewe. Ngo nabishije abanyabwenge ndabihishurira inzoya.
ibi ubu bwami niko ndababwira abisi bitwa ko batwara isi ntako batagerageje kubugwanira izi ntambara zose ariko zabaye mwisi ni zabaye intambara ya mbere ya kabiri ya gatatu intambara z'abamedi n'abaperesi z'abaromani z'abanyamerika niki zose bagwanira ubu bwami none bugomba buronka umuntu mutoyi afise ububasha butoyi cyane gose mwumvirize ngene Imana rero mwumvirize ngene Imana itandukanye n'abana b'abantu umuntu muto mugabo mugani w'umurundi ngo ndi muto sindi gito ububasha bw'isi yose bw'Imana data mwana na mpwemu yera ikabiha umuntu umwe ati ndabiguhaye ndabigugabi uzubigabo biganza ibiri kwisi byose bizokuba bizogufukamira bizogusenga bitagenze gutyo bizopfa ijambo ryawe rizoba rikomeye mubisome muri Yesaya 17 saho gusa muhere muri Yesaya oya bisoma murambabarira mubisome muri Yesaya ikigabane ca 54 cyo mubisoma ku murongo wa 17 aya majambo ariko ndababwira ni hari hama ubuza kubishaka acahera ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 17 harimo amajambo ateye igomwe gusa uyasomye uzamva umunezero kabisa umunezero ukomeye cyane gose igihe kirashitse nababwiye barundi kazi abarize nimwe hanagure mugabo numunezero kubakoze bigororotse numubabaro kubanyabyaha kandi uwo mubabaro uzoba igihe kidashira abagororotsi bazonezerwa igihe kidashira bantumwe nagomba ndababwire Imana yaransezeraniye abantu igiye kubongera imyaka yo kubaho jewe je gusa ndiko ndababwira buno buhanuzi Imana yambwiye iti kubwo gukora ibyo kugororoka muranyumviriza kubwo gukora ibyo kugororoka ikihe wobayeho nzokigwiza inshuro zibiri muvyumve neza muwe murabimenya urumva igihe nobayeho izokigwiza inshuro zibiri abantu bazokongerwa imyaka yo kubaho Imana yarambwiye yuko abantu kubaho bahora baho imyaka 80 abantu bagiye kuzosura kuduza bakwiza imyaka 120 Imana yarambwiye yuko ndababwire umuntu azopfa kwijije imyaka 100 uwo azopfuye ngo akiri umwana azopfuye kubera ivyaha yakoze azobagadutsa abantu bariko barapfa byihuse kubera ivyaha bakora narababwiye yuko isi nzosubira gukora ivy'Imana yambariye isi ikongera igasubira yarahumanye isi tukayihumanura abantu ivyago byabagiye ko tukabibakurako imitegwa inunze imivumo yagiye kubiterwa tukawukura kubiterwa imivumo yagiye kubitungwa tukayikura kubitungwa eka namazi yarahumanye kubera amaraso yagiye aseseka mu imivyimba bagiye batereramwo nayo yarahumanye Imana irambwira iti nze nongere ndasubire ndabihumanure kandi ndabibabwiye barundi mu vyumve byose biri ku mubiri wiwanje samajambo tuzovuga sabapfumo n'abarozi bazokora oyaye byose biri ku rukoba rw'iwanje nkuko Salomo ububasha n'ubushobozi nkuko nuzeye Samsoni ububasha n'ubushobozi byose byari kuriwe Mose Imana ububasha n'ubushobozi yari yabisize muri irya nkoni jewe biri ku ntuzeye ku bihimba by'umubiri w'iwanje je nta nkoni nzokoresha oya mugabo sindababwira ubwo bubasha aho buri cyo nibanga ry'Imana nanje abantu bazohava bimbira ngo bazoza kungwanya bansinde muraza kubisoma muri ntuze Yesaya 17 muraza kubisangamwe ntibizokunda nubwo azobara amahanga yose nababwirwa amahanga yose azohagurukira rimwe yose azoryama yose mwumvise ko mfise n'ububasha budasanzwe ku mahanga wanagomba nije nzibiye umuyaga n'ibihuhusi kwayo mahanga nuno musi amahanga yose yorarasenyutse kugiye igihe cyo kwisirangira cyarashitse Imana rizo banza gucunya ibihugu ibyisize hejuru byose ibishire hasi ivyari byaracinyijwe navyo mu nyuma rero Imana ibiduza navuze nti abantu mwagiriwe nabi mwese mutambe mutarike igihe kirageza abisize hejuru nabo baragiye kugira ivyago bimwe bitari kwigere bazorira amarira batazigera bahozwa nuko mugira amahoro mwese mugira umugisha hanyuma mukomeze gusenga bera kugira ngo Imana idushikane mu masezerano yasezeraniye abantu bayo muheza gigwe ubu rero akaba yari umuhanuzi Nikora yari kahanurira CNDD-FDD ahanurira igihugu cy'u Burundi nkuko navuze mu ntango jewe sinemera ibintu byose kandi simpinga hari umunsi nigeze kwa kigenda ndabwira ati bijya ibintu by'uburozi sindabyemera ngo yongo uburozi burabaho mwarabinyemije muri beshi naciye ndabyemera ariko nemeranye nimba bunabaho
urabaho ariko mugabo ni buke canke abaheyere ni bake kuko benshi barabesha mu Burundi ndakeka abarozi nimba abana bahari ni bakeya benshi usanga babesha ico twakivuganye ko n'abantu rero ndahava ndumva ko uburozi buriho mugabo benshi babesha uyu munsi rero kubuhanuzi nabwo leta y'u Burundi ivuga ko yashize Imana imbere no kuvuga ikintu cyose kije kivuga Imana baracyumva cyane ni nayo turufu bakoresha mu guhenda abantu ngo barasenga ngo ibintu byinshi